turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joe Diane ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuba twumva muri mu Rwanda ni kuri FM z'ijwi rya Amerika. Kw'isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, Twitter na YouTube ni VOA radio yacu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Je ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Kuwa kane w'indwi iheze Papa Benedicto wa 16 yashingurwanye iteka i Vatikano mu Butaliyano. Papa Benedicto wa 16 yashengeye igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 ko mwaka uheze w'ibihumbi 2022 ku myaka 95 ahitanye n'indwara z'ubusaza nk'uko Eklezia Katolika ibitangaza. Ariko none yari umuntu iki, ivyamuranza hanini n'ivyahe, ugushingurwa kwiwe kwaranzwe n'iki, hajya mbega umupapa ashingurwa kimwe nk'abandi bose canke hariho umwihariko ko atamashurwe twigeze tubona ku isandugu yiwe vyaboneka havya hagufi yoba yarashizwe ko mu nyuma canke vyo bari kubera atavyipfuje akiriho canke nta mupapa aherekezanywa ingori. Utubazo tumwe n'utundi kukungene umupapa ashingurwa n'ibindi vyerekeye umupapa ariwe mushumba wa Eklezia Katolika turabigaruka ko muri isanga y'uno munsi twabatumiriyemwo Patiri Steve Mike niyo nkuru ari mu bapatiri bari mu mihango yo kumushingura i Vatikano. Steve Mike asanzwe arangurira ubutumwa bwiwe i Paris mu Faransa aho asanzwe ariko yiga n'amashuri y'ikirenga mu vy'ingisho ndoramana. Patiri Steve Mike ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kugaruka ku vya Papa Benedicto wa 16. Mwiriwe neza Diane mwe n'abakunzi ba kino kiganiro ndabaramukije mwese amahoro. Ego murakoze. Imbere ko tugaruka ku kungene yashinguwe hajya Papa Benedicto wa 16 uwo muvuga muri make yovuga gute, yari umuntu ki? Biragoye kumuvuga muri make ariko reka umuntu agerageze. Papa Benedicto wa 16 yavutse yitwa Joseph Ratzinger, yari umudagi, hama akaba yaranzwe n'ibintu byinshi ariko novuga nka 2 canke 3 nyamukuru. Ubwa mbere nuko umuhamagaro we wa mbere muri Eklezia nk'umusaserdoti yari umuntu yanonosoye cane ivyerekeye ukwemera, no kuvuga yuko yari ico bita umutheologien, umuntu yagira ati reka Imana yaduhaye ubwenge reka tubukoreshe kugira ngo twemere gusumba cane. Rero ivyo ni vyakoze ubuzima bwiwe bwose. Inyigisho yatanze yarabaye umwigisha w'ivyigwa ndoramana theology rurangiranwa cane mu Budagi no kw'isi yose. Bamwe bakaba bavuga mbere yuko yoba ari mu bigisha ivyo vyigwa ndoramana bakomeye cane bo mu kinjana giheze. Bakaba bavuga ko ari umwigisha mukuru muri Eklezia kuko n'umuntu yanonosoye ivyerekeye ibanga n'iteka rya Eklezia, ivyerekeye Imana ya Yezu Kristo nk'uko Data na Mwana na Mutima Mweranda bigaragaje mu buzima bwa Yezu Kristo. Akaba rero yafashije cane gose muri Eklezia. Nobamenyesha akarorero yuko igitabo nyamukuru kirimwo ukwemera kwa Eklezia ico bita Catechisme
de l'Église catholique casohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri, niwe yatumye ko abepiskopi n'abateologien bo ku isi yose abikora ku izina rya Papa Yohani Paul wa kabiri. Ni ukuvuga yuko ni umuntu ibyo yadusigaye ari byinshi cyane, ico mugabo kikaba ari kimwe mu byamuranze. Ikindi cyamuranze ni uko ukuntu yari abayeho, yari umuntu by'ukuri yashaka guca bugufi. Agitorwa mu mwaka wa 2005, abamenyeshamakuru bamwe bamwe bamubona nk'umuntu ashira imbere ivy'ukwemera, umuntu yugaye, umuntu atazoteza imbere ekleziya nk'uko Papa Yohani Paul wa kabiri yari yarabigize. Murabona ukuntu Yohani Paul wa kabiri yari yimereye, akaba ari umuntu yashikirana cyane n'abantu, yavuga mu mwanya wiwe ibyo yari arimo byerekeye ukwemera, byerekeye ukwisha no kwizana, byerekeye ukwizigira. Ariko rero Papa Benedicto ni umuntu abagendanye nawe, abamumenye, abakoranye nawe bavuga ko ari umuntu yari aciye bugufi, yavuga make, kandi yikundira, yaranakunda n'umuziki classique, kuko ibyo ntibyo batangaza no mudagi ava mu ntara ya Baviera. Ibyo turabigaruka ko ahantu hato. Hama rero akaba yari afise agapiano kiwe, ni umuntu yari atangaje. Ica gatatu rero nagira mpereze ko ni uko yaratangaje abantu benshi mu gutanga imihoho mu mwaka w'ibihumbi 2013, agira ati amagara nakinkundiye kandi n'intambamyi ni nyinshi, reka kumbure haze uwundi yoba abereye gusumba jewe. Ico rero ni ikimenyetso co guca bugufi, kikaba kandi n'ikimenyetso c'umuntu yoba nogira ati ari moderne, agezweho, kuko aravuga ati umuntu adashoboye ikintu, abona yuko bitakimukundiye kumvo izi canke ziriya, reka arekere abandi. Ni ibintu tutari tumenyereye cane muri ekleziya, kuko nta mupapa yari bwatanga imihoho mu myaka 800, kuko haheruka uwundi kera. Umva rero ivyo bitatu nivyo novuga, ariko hariho byinshi byo kuvuga kwiwe. Ego muratubwiye mu vyamuranze, hari ico mwatanguriye kumutubwira amazina yiwe, muvuga ko yari Joseph Ratzinger, yavukiye mu Budagi, ariko aza gushengera yitwa Benedicto wa 16, niko twanamumenye. Hirya gapati, kugira ngo umupapa ahabwa izina ni wagitorera, amaze kuba umupapa ni itegeko kugira ngo aca ahindura akazina abavyeyi bamuhaye afatira indi zina, bigenda gute? Ego mu isanzwe ni nka kujya mugiye gusoma muri Bibiliya, murasanga kenshi igihe umuntu Imana yahaye umuhamagaro udasanzwe yaramuhindura izina. Sinovuga ko ari gufuta irindi, ariko ni irindi rishasha riza risigura rikanarangura n'ico umuntu abari. Muribuka nk'umu witwa Abraham, mu isanzwe yari yitwa Abraham, Imana ivuga ati kuva ubu uzokwita Abraham. Yakobo yiswe Israeli, ni nk'uko rero abapapa iyo batowe, ni ukuvuga inama nkuru y'abakardinale ikoranye mu mwiherero, ico bita conclave, bagaheza bagatora umwe muri bo ngo abe umushumba mukuru wa ekleziya, umwungere mukuru wa ekleziya. Baramubaza, hariho umukardinale amubaza ati none izina woba ushaka nom de règne, ni ukuvuga izina ry'utwara ni irihe? Hanyuma rero agaca atora izina ndangamutima yiwe, ni ukuvuga yuko muri iryo zina harimwo umugambi, harimwo spiritualite yiwe, hari ico ashaka gushika ko. Henda baha akarorero kugira mutegere uturore tubiri. Murabona umukardinale yitwa Jorge Maria Bergoglio, ariwe tuzi ku izina rya Papa Francisco. Iryo zina Francisco yari itoye yisunze umweranda Francisco Mweranda, yaranzwe no gusenga cyane, n'ivyo yaranzwe no gukingira ibidukikije, yaranzwe no kugendera no kubonana n'abadasangiye idini nawe. Ivyo rero nivyo yaciye atora. Benedicto rero Papa Joseph Ratzinger
bamaze kumutora mbere byarananyarutse cyane kuko binjiye mu mwiherero w'abakardinale conclave igenekerezo rya 18 hama bukeye ku muhingamo niho bamutora kuko by'ukuri yari mu bantu bari begereye cyane Yohani Paulo wa kabiri, yari umuntu babona niwe yari umuduwayen w'abakardino, ni ukuvuga niwe yari umukardinale mukuru akordona abandi, yari azwi kwemera ko ari kuzi, niwe babona umengo niwe yosubirira na gatoyi udasanzwe yari ahari. Rero baramubaza izina yosora aragira ati baranyita Benedicto, hari harabaye uwundi mupapa yitwa Benedicto, yarasiguye rero igituma yatoye iryo zina Benedicto ni imvo zibiri. Imvo ya mbere ni uko umupapa yitwa Benedicto wa 15 mu ntambara ya mbere y'isi yose ariwe yagerageje guharanira amahoro kugira ngo ibihugu by'i Buraya bisubize hamwe ntibigwane. Mugabo imvo ya kabiri kandi kumbura ariyo nyamukuru ni uko Benedicto Mweranda niwe yatanguje ubumonaki i Buraya, le monachisme, akaba rero yarafashije cyane mu kwemera kwa continent européen kw'ibihugu by'i Buraya kugira ngo mutegere ibyo yadufashije. Ndagira ndabamenyeshe ko hari ijambo dora twumva ngo dukora dusenga, iryo ni ijambo ryavuye kuri Benedicto Mweranda kuko mu mategeko yahaye abamonaki biwe yavuga ati ora et labora, dusenge twongere dukore. umva n'umuntu yazanye niyo spiritualite ye rero yashatse gushira imbere Joseph Ratzinger, umuntu avuga ukuri, ibyo turabiga kuko hane hato, ariko kandi umuntu asenga cyane agatuma abantu bamenya Yesu Kristo. Yego, murakoze cyane Patiri Steve Mike. Mu kanya turaza kubasaba rero mudushikane neza aho Joseph Ratzinger ari we Benedicto wa 16 ashinguwe, ariko imbere yuko muhadushikana mukutubwira uko vyagenze ko mwamuherekeje, reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika bafite utubazo bababaza. Turahera kuri Kevin. Kevin, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Hello? Ikaze Kevin. Uherereye hega Kevin? Ahe mwiriwe i Bujumbura. Kuri jewe ni mwaramutse, kuri Patiri Steve Mike i Paris mu Faransa ni mwiriwe. Akabazo kawe? Akabazo kanje umufa Benedicto wa 16 acengeye. Hariho yaratanze imihoho muri 2013 nimba ntihenze. Ego. Hama avuga ko ari ibibazo bimwe bitumye atanga imihoho. Turiko turakora hariho rero ibintu bijanye na homosexualite bavuze ko biriko biratuma isi imera ukundi kuntu. Muri Amerika abashinga amateka baheruka kwemeza homosexualite. Ngo baheruka kugira iki? Baheruka kwemeza homosexualite abashinga amateka muri Amerika. Ariko ivyo uvuga ngira ngo sivyo kuko ntayo bayemeje. Baza akabazo kawuroranishije kuvya Benedict. Ikibazo cyanyu ndone ni ikihe muvukanye? Ikibazo ni uko twagiye turabona ku marezo sosiyo menshi berekana ko umupapa hariyo yaremeye ko basoranira mayinyiso ya homosexualite y'abantu bagize homosexualite. Yoba ari byo canke n'ibihuha tubona. Urakoze. Ubwira umunsi mwiza reka Patiri Steve Mike kwishura. Yego Patiri, mikro ni gwanyu. Nagira ndabamenyeshe yuko mugiye gusoma mu byo mu candiko gikuru Papa Francisco yanditse ku vyerekeye imibano y'imiryango cyo bita Amoris Laetitia, no kuvuga akanyamuneza k'urukundo, nta na hamwe ashigikira namba, nta n'uburenganzira kumbure yoba bifitiye kuko ni ibintu vyerekeye ukwemera kwa Eklezia, kuko mu Papa nk'uko abantu benshi abantu barandika ibintu byinshi kuri internet, barandika ibyo bashatse kuko umwe wese arafite uburenganzira bwo kwandika uko umuntu avyumvira. Mugabo nta na hamwe hemewe ubunye guhezagira, kiretse mu gihugu barageze kugerageza
mu bihugu byerekeye bivuga ururimi rw'ikidagi hafi ya Belgique no mu Budage, mugabo nta namwe ekereziya yemeza yuko mariage hari hagati y'umugabo n'uwundi cyangwa umugore n'uwundi. Mariage uko Imana yonyine, umugambi w'Imana bitegura, turi mu kwemera kw'abakristu hamwe n'ukwemera kw'abayahudi, kuko ntitwibagire yuko icyo twebwe twita ubwuzure bwa kera, Ancien Testament, niyo Bibiliya y'abayahudi. ni ukuvuga turafite icyo dusangiye kuko ni Imana imwe, gusa yagiye kwihishuka neza na neza muri Yesu Kristo. Rero nta na hamwe byemeje yuko hazoba guhezagira nka mariage nk'isakramento abasangiye ibitsina. Gusa ico kugira umuntu yishure neza no muvukanye abaje ikibazo, hariho amapresiyo menshi, hariho abantu benshi, hariho amashirahamwe cyane cyane yo mu bihugu by'i Buraya avuga ngo ni uburenganzira bw'abantu gukundana uko babyumva, ariko kuri ico ekereziya ntiragira. Gusa ikindi twovuga, ego Papa Francisco yarigeze abamenyeshamakuru bace babikura muri kontekste yabyo, kubaza ati mbega hamwe uyu muntu yoba afise ubuzima yitwa ko akunda uwundi basanga ibitsina, jewe ndinde bwira ngo ndamucira urubanza. Ibyo bica bituma rero abantu bibaza ko agira yemeze byose, mugabo mu by'ukuri nta burenganzira afise bwo guhindura iyo doctrine, kuko nk'uko Papa Benedicto wa 16 yahora abivuga, yagira ati ijambo ry'Imana sigwanje, nta burenganzira afise bwo kurihindura. Kanatsinda Yezu Kristo yavuze ati ntihagire n'akadomo mwongera ko canke aco mukurako. Kuri ico rero mbaye ndaremesha uyo muvukanyi yatwumviriza yuko aho nibiko birahinduka. Ego ntihabuze amaskandale nk'uko duhora tubivuga, kumbura hari n'abandi baza kubaza ibibazo nk'ibyo, ntihabuze amaskandale, ibintu by'ibara byabaye, yaba muri ekereziya, yaba mu basaseridoti, yaba mu bakristu. Ariko rero sivyo biriko birahindura ukwemera kwa ekereziya, kuko kwemera gukomoka kuri Yezu Kristu no ku batumwa. Yego, murakoze. Twakire na Kwizera ku yindi murongo wa telefone. Kwizera, ikaze ku Ijwi ry'Amerika, aho uherereye hamucubaza akabazo. Yego uraho. Ndaho ndashima, nawe uraho? Ndaho ndi mu Rwanda, mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo. Akabazo kawe kwa Patiri Steve Mike. Ikibazo ndabaza umutumirwa, ndagira ngo umubaze, ese Papa wenda muri rusange Papa aba afite umwanya ki muri politike y'isi? Ese aba afite ni izihe nshingano, cyangwa se ni uwuhe mwanya aba afite muri politiki ku rwego mpuzamahanga? Ikindi kibazo nagira ngo umubaze, ese kuki iyo batora Papa ahitamo amazina yandi azakoresha? Kuki adakoresha amazina ye bwite, agahitamo gukoresha amazina yandi? Kwizera, akabazo ka kabiri tugutumire uze gusubira gukurikira ikiganiro yagahereye ko, ariko Patiri mu mwishura ka mbere. Urakoze Kwizera. Yego. Patiri, akabazo ka mbere ka Kwizera. Kwizera, akabazo maze kari inkoramutima. Nabamenyeshe yuko umupapa mwungere mukuru wa ekereziya ajejwe, niwe mwibutsamana twogira, ajeje mu mitima y'abakatolika barenga umuriyaridi 1,300,000, kuko nibo bahari unye ku isi baharugwa. Rero ijambo avuze rirafise uburemere no kuvyerekeye politike. Murabona yuko umukuru wa ekereziya katolika ni afise nogira nti amasitatu abiri. Ubwa mbere ni umuchef spirituel, ni ukuvuga ariko ni umuyoboramana, mwibutsamana w'abakristu ajejwe. Ubwa kabiri akaba kandi ari umukuru w'igihugu ca leta ya site y'Vatikano, yemewe mu nzego mpuzamakungu, ifise nogira nti irese n'abaambasaderi abo bitwa abanonsi apostolique, ibyariho bya Papa. Irafise iyo Vatikano iri mu nzego mpuzamakungu, ntiri muri ONU nk'ibihugu biri muri ONU bitora, mugabo
irari nka bya bihugu biri observateur ni ukuvuga bimwe birorera biza kuraba bigafata birorera biza gufata ijambo rimwe na rimwe. Rero ijambo umupapa avuze rirafite uburemere bwa politiki. Ivyo ni ibintu nawe narabizi, nico gituma nko ku minsi mikuru ya Pasika na Noeli aravuga ivyerekeye ibijejwe biri ku isi. Hari igihe ashobora kuvuga ati turasabiye igihugu kinaka kiri mu ntambara. Hari n'igihe bashobora kuvuga yuko basabye yuko Vatikano iba yofasha mu vyerekeye kunywanisha abantu. Rero n'uyo mwanya sinovuga ni politike y'abanyapolitike, ntibaja kugira ingwano muri Vatikano, ntibaja ariko barafise ico no kwita influence. Navuga yuko n'ibihugu vy'i Buraya no muri Amerika y'epfo vy'abakatolika cane, iyo umupapa avuze ati ivyo muko muragira sivyo, ivyo ni ibintu vyumvikana. Umuntu rero yabikoresheje cane gose ni nka Papa Yohani Paulo wa kabiri, kuko yarashobora kuja ahantu akavuga ati ibi bintu mugira sivyo. Murazi yuko ari mu bantu bagwanije cane communisme yarangwa mu bihugu bihagatiye Uburusiya, ico bita URSS, Union Soviétique, kandi byaratsinzwe ariko ntibafata yarafite uburemere. Rero Papa arafite uburemere muri politike. Umuntu ni ntayegaye. Twababwiye ko tuvuga ku vya Benedicto wa 16 ariko ntitwakumira ibibazo vy'abashaka ico babaza ku mupapa bitandukanye kuko ari vyo turimwo. Turakira Alexis hama duce tugaruka hamwe. Benedicto wa 16 yashingurwa. Alexis, kaze kw'ijwi ry'Amerika. Yego. Uherereye he Alexis? Uherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Akabazo kawe? Akabazo nagomba umbaze. Ko Papa hari ibintu yari yaranze gukora kubera byari binyuranye n'amahame ya Kiliziya Gatolika. Ese umutumirwa wacu yadusobanurira niba uriya wamusubiriye Papa Francis niba we ashobora kuzabikora. Ivyo ni nk'ivyahe mutomore? Uvuga ngo Papa Francis hari ibintu bijyanye n'ubutinganyi yari yaravuze ko Papa Benedicto yari yavuze ko bidashoboka muri Kiliziya Gatolika. Ni ibintu byinshi ariko twabonye ko yeguye nyine, none nashaka kugira ngo menye niba Papa Francis wagiye niba ashobora kuzabikora. Alexis, Patiri Steve Mike akabazo kawe yakishuye. Tugutumire kukumviriza inyishu yaho kuri wewe zitata akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kugira ngo tuvyaze umwanya umusaruro ku bindi bibazo tutarabaza. Ugira umunsi mwiza Alexis. Ego, Patiri Steve Mike, tubwire rero Papa Benedicto wa 16 yashinguwe gute? Ivyaranze gushingurwa vyiwe ni gute? Ahari ubu ni he? Ego. Ikintu ca mbere mwomenya kuvyerekeye ishingurwa rya Papa Benedicto wa 16 nk'uko mwabivuze niyo narindi. Ica mbere twamenye nuko yaranditse ico bita testament yiwe. Ni ukuvuga nk'iragi asigiye, ntariko araraga ibintu atunze ko ntaco yari afise atunze, ariko iragi ry'umutima. Rero akaba yarasavye abari bamwegereye iruhande y'iyo testament yuko yoshingurwa, ego nivyo nk'uwabaye umupapa, ariko mu buryo bubayabaye naho bwoba ari umunsi uburyo budasanzwe ariko bubayabaye. Sinzi ko mubitegetse. Sobre et solennel. Kuri ivyo rero yashinguwe by'ukuri nk'umupapa, ariko hari ibintu batashizeko kuko siwe yari umupapa atwara ubuunye ni Papa Francisco. Wewe yari nk'umupapa yeguye ico bita Pape Emerite. Rero icya mbere ni uko abapapa bose babahambana ibara rya liturujia ritukura. Ni ukuvuga muravye neza murabona yuko abakardinale bose bari ngaho, abepiskopi bari ngaho, kambere n'abasaseredoti. Hejuru y'inyambaro yabo ry'abagera yo kuja guhereza inkuka y'imisa
twita obe bari bafise amastora atukura. Iryo bara ritukura rero rirafise ico risigura, ni ukuvuga yuko mu bisanzwe ni ibara rihora rikoreshwa mu kwibuka amamaratiri, kuko ryibutsa amaraso, ryibutsa na mutima mweranda. Ni ukwerekana yuko uyo mwepiskopi w'i Roma, kuko papa n'umwepiskopi w'i Roma, yari ubuzima bwiwe bwose yabuhereje ekleziya, yari yitanze atiziganya kugira ubuzima bwiwe abuhereze Imana yongera kuri ekleziya. Ico ni icambere. Umva rero amaziko yiwe yabereye ku kibanza nyamukuru c'i Vatikano bita Place Saint Pierre, aho hari abasaserdoti abapati barenga 3,000, bari benshi cane. Simvuze abihebeye Imana, Kinyarwanda bavuga ngo abihaye Imana, ababikira n'abafurera benshi. Hakaba hari haje abantu rero barenga 50,000 nibo bamuherekeje, tutavuze rero abepiskopi hafi 500 n'amadelegation aserukira ibihugu byabo atari make. Rero yari inkuka y'imisa yahereye, twabanje umwanya utari muto wo kwinjira mu gisabisho, wo gutekana, haravuzwe ibyo ishapure n'izindi ndirimbo. Ibyamuranzwe ntibyavuzwe cyane. Papa Francisco rero niwe yayoboye iyo nkuka y'imisa. Hanyuma rero icyo twabonye ni uko isanduku yiwe, cercueil yiwe, yari isanduku y'imbaho mu giti cyitwa cyprès, kurya babigiriye Papa Yohani Paulo wa kabiri. Iyo sanduku yashizwe hagati, hafi y'aho papa yari ari, hamwe naho abasaserdoti bari kugira ngo bose bayibone. Ico rero bace bagira nuko hejuru y'iyo sanduku bace bashirako inkuru nziza, evangile, kuko inkuru nziza umupapa umwepiskopi icambere ahamagariwe no kumenyesha iyo nkuru nziza, nibwo butumwa bwiwe bwa mbere, no kuyobora no gutagatifuza igihugu c'Imana. Hanyuma rero ivyo yari cercueil isanzwe cane, n'ukuri itariko ibintu bihanitse gose. Hama mugabo gapati, ego imbere ko muca mutubwira, uravuze akantu uvuga ngo uko yashinguwe n'ubwo ari umupapa hariho ivyatashingurwa nyine. Ni nk'ibiki? Ego ni nk'ibiki? Ubwa mbere murabona mu nyambara bami z'umupapa hariho agatisho karenga ko hejuru bita pallium. Pallium ni nagahuzu bashira ku bitugu vy'umwepiskopi w'i Roma hamwe n'abepiskopi bakuru bo mu badioseze, berekana nagahuzu gakorwa mu mapwale y'intama zahezagiwe. Ako gahuzu kitwa pallium rero niko kerekana yuko abepiskopi bakuru ico bita ba archevêque hamwe na papa bunze ubumwe cane. Papa Benedicto ntiyahambanywe n'iyo pallium kuko ntiyarakiri umwepiskopi w'i Roma. Ncambere. Ubwa kabiri ntiyahambanywe impeta yiwe y'ubupapa, ico bita anneau du pécheur, impeta y'umurovyi. Iyo mpeta y'umurovyi itwibutsa ubutumwa bwa Petero mweranda, kuko papa n'umusubirizi wa Petero. Abandi ba papa ubundi nka Papa Yohani Paulo wa kabiri, ijya mpeta yarayihambanye. Umva umupapa apfuye baca bayigira barayidetruiza, ariko abafise impeta y'umwepiskopi yayo yari afise. Ica gatatu atari afise nuko atahambanye n'ibirato bitukura. Muravye yari afise ibirato bisanzwe vyirabura, kuko ibirato bitukura naho Papa Francisco atakivyambara, nivyo vyahora biranga abapapa, kuko bitukura kubera wa mutima wo kwitanga, wo kwiheba, wo gupfira ibanga. Yewe yahambanye ivyo birato bisanzwe, atari ibirato bitukura. Kuba atabihambanywe ni kubera ko atagitwara. Ibyo byose birafise insiguro yavyo, nuko bahanze umupapa yahoze atwara, mugabo ubu si wagitwara. Ni ukuvuga yuko iyo bahamba umuntu yari atwara ekleziya, ni nkuko kugira ndabisigure neza, ni nkuko umwami
yoba ahambye uwari imbere yiwe imbere gatoya. umva rero uwo yahoraho baca bamwaka ibimenyetso by'ubutegetsi, tubyita ubutegetsi. Ikindi atahambwanye naco ni inkoni y'ubwepiskopi bw'i Roma, kuko ntiyari akiri umwepiskopi w'i Roma, yari ameze nk'umwepiskopi yapansonye. murazi yuko yari amaze hafi imyaka 10 aba ahantu i Vatikano muri monasteri yitwa Mater Ecclesia, ni ukuvuga umuvyeyi wa Ecclesia, n'abantu 4 bamufasha kuko yari akuze cyane, akaba yari kumwe n'umunyamabanga wiwe privé, umusekretari privé, musenyeri George Ganswein. umva rero iyo nkoni ntibayimuhambaye, ntayo mwabonye. Papa Paulo wa kabiri yarayihambanye wewe Patrice sabwe ugwe biriko biracika. Pati muratwumva? Ego vyari bicitse gato, twariko turabaza iyo nkoni Yosefu atahambanye ariwe Benedicto wa 16. Paulo wa kabiri we yarayihambanye, yarafise yo kwa Paulo wa gatandatu niyo yavuye. Ikindi rero mutabonye bavuze ati mbega nta mashugwe. Mu by'ukuri amashugwe, ibisabisho byose by'ibisabisho by'ukwemera, by'ibisabisho by'ukwizigira, amashugwe ni Papa Benedicto bavuga ati yasabye ko bamuhambwa bibayabaye gose. N'insiguro Papa Francisco yagize mu ico bita homili y'Imana, yashimikiye cane cane ku ijambo ry'Imana. Mu mpera yiwe naho yagiye aramuvuga, avuga amajambo ya Benedicto, niho yamuvuze mu izina gusa. Yego murakoze. Tubanze dufate Pastor kundi murongo wa telefone. Pastor uratwumva? Pastor uratwumva? Pastor tukube kuri telefone. Jean Shalom wowe uratwumva? Ndiko ndabumva. Uherega Jean Shalom? Uherereye he? Sewa umherereye mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda. Akabazo kawe kumutumire Steve Mike, Patiri Steve Mike. Ikibazo nari mfite n'icuri mupapa fikiranye ingene yashinguwe. Yashinguwe mu buryo bubayabaye, nararavye n'irya yerekeye yiwe cane cane. Urumva je byarantangaje cyane kubona bashobora kumushingura kurya, kandi tuzi ko bitunze kandi yarakoreye Vatikani, kandi ari naho yari asanzwe amaze kuva mu papa yaciye aguma ari hajya. Akabazo kawe kakaba kaye? Ikibazo ni ico nyene yashinguwe kubera iki bamushize muri rya terekeye isanzwe nk'iy'abantu bato, ni kubera iki byasanzwe kurya. Jean Shalom, Patiri Steve Mike yarahejeje kwishura ku kabazo. Nawe tugutumire kuza kumviriza kuri Wezitatu akaburungu, Wezitatu radio yacu akaburungu ko. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Yego. Garuke gato ako kabazo kandi baguma babaza. Papa Benedicto wenyine ubwiwe niwe yasabye yuko iwe naho azoba akomeye bayabaye, yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri ze muri cercle isanzwe gusa aza kubivuga ukuntu rero urubanza rw'amaziko rwaheze, kuko mu nyuma harabaye indi migigwa, umugigwa wo guhezagira n'amazi ahezagiye, hakaba hereza ico bita igitabisho ca nyuma co kumusezera citwa absud, cyagizwe na Papa Francisco Kardinale uco bita umudwaye w'abakardino, kuko Papa Francisco murazi ko muri no misi afise ingorane mw'ivi. Rero ivyo biheze, misa iheze, yaciye aja gushingurwa aho abandi bapapa bahora bashingurwa. Rero yari yarasavye itekaniwe n'ubucuti bari bafitaniye yuko yohambwa Paulo wa kabiri. Yari yarahambwe bataramuduza, ni ukuvuga mwinjiye
rikuru petero mweranda ry'i vatikano basilique saint pierre de rome hariho munsi ya altari nyamukuru ni hameze niho bashingura ini rero agitoboro nyene Papa Yohani Paulo wa kabiri ubu baramudugije hejuru kuko yarashizwe yarashizwe mu rwego rw'aberanda ni ukuvuga yuko abakristo baca imva yiwe iri hejuru rero uco bamushizeho muri ayo aho bashira abandi bapapa ramwo cercueil yiwe bace bayishira cercueil iri muri plomb ikomeye kugira ngo bakingire iya mbere shira ko bara gisanzwe cera cibutse batisibu hanyuma rero baca bagira ari ubunye abakristo bose kuva ejo barashobora kuja ku senge niwe yasabye by'ukuri yuko bagira ibintu bibaye ica kabiri mwomenye nuko nibwo bwa mbere ahambye uwundi yasubiriye kuba rimwe gusa mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 882 mba nihenze aho bazanye ikiziga c'umupapa yapfiriye ahandi bwaba gihambi Vatikano mugabo yarepfuye haciye imyaka myinshi nibwo bwa mbere rero muri ekleziya umupapa hanze uwundi yahora keza kugira ibintu bibaye mbwa kandi bidasanzwe hanyuma ko yoba hariho akantu telefone yacitse sinzi ko ariho mwariko murabisigura neza ko yoba yahambwe aho Paulo wa kabiri yari ahambwe biravugwa vyo bari ivyo cane nivyo nabivuze yahambwe ni ukuvuga yashinguwe umva hariho urubanza rw'amaziriko mugabo acaja gushingurwa aho Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yarabanje guhambwa harya nyine niho niwe yabisabye kandi n'ubucuti bari bafitaniye na Yohani Paulo wa kabiri barakoranye imyaka irenga 25 wa kabiri niwe yahamagaye Musenyeri Ratzinger amuhe gutwara urwego rukuru rujejwe kuraba kwemera muri ekleziya nzima ico bita Congregation pour la doctrine de la foi bakomeye cyane kuko byerekeye kwemera n'ibisohoka mu bavuga kwemera rwo rukontorora ibintu byinshi rero bafitaniye iyo ngingo yari yafashwe haciye imyaka myinshi kuko bari basa n'abiteguye yuko cahambwa yabanze gushingurwa imbere yuko tuza ikiziga ciwe hejuru mu isengero rikuru ry'i Vatikano. Yego. Pati hariho ukuntu telefoni ziracika sinzi aho muhagaze ko ariho mwari mwatanguriye ikiganiro biraza biracikagurika turibaza yuko bihava dushobora kumva bitaguma bicikagurika kuri telefone hanyuma rero hanze aho abantu bari ngira ngo si bose bashoboye kwinjira kuko twarabona ku mateleviziyo hari abanyagihugu bari hanze mu bari bahari hari habari bafise igicapo cari canditse ko ngo Santo Subito bakasigura ko bariko berekana ko bipfuza ko bazoca nabo bamusabira kuba umweranda ivyo hari ibiramara kuvugwa muri Eklezia Katolika kuri ico kintu co ko bohava bamusabira kuzoba umweranda mwomenye nuko umwanya wa Eklezia utari co kimwe n'umwanya w'abantu abakristo rimwe na rimwe hari igihe baje imbere bakabona kuko abakristo mu by'ukuri nibo bemeza yuko umuntu babona yuko hanze mu vyerekeye ubuzima bwiwe asa n'umuntu yagendeye inkuru nziza ko mubizi umwanya kandi ikiyubara cyane ikaba prudent kugira ngo ibanze itohoze irabe tuvuga ko umuntu kubera yuko yari icamamare yakoreye cyane Eklezia kumbure baca ngo nyene mu rutonde rw'aberanda hariho processus ndende kandi ifata umwanya ariko rero kuko bibutse kandi babonye ibyabaye mu mwaka w'2005 igihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yapfa hari abakristo batari bake banditse
barabasa urwo rwandiko rwa santo subito nimwemeze ko ari umweranda mugabo na wene papa benedicto naho yagabanije umwanya ubundi bavuga muri ekleze yuko babanza kurindira n'imiburiburi 5-6 umuntu apfuye imbere yuko babanza kugura amatohoza. Iyo myaka papa benedicto exceptionnellement yarayikuyeho bace bagerageza amatohoza kuri papa yohani paul wa kabiri mugabo na wene anya nobibutsa yuko yagiye gushigwa mu rutonde rw'aberanda mu mwaka w'ibihumbi 2014 kuvuga yuko haciye 9. umva rero abakristo bara kuri benedicto fuzo cabo ariko rero umwanya cyane cyane muri bino bihe iyo umuntu amenyekanye ubunye muri no myaka y'ubusi nka kera yanditse no bamenyesha ko Benedicto wa 16 ayo yavutse yitwa Joseph Ratzinger ushizemwo ko yasize Borgia n'ivyo yasize ari umwepiskopi ko yarabaye umwepiskopi imyaka 5 y'imike n'ivyo n'amakonferanse yagize ni ibintu birenga ibitabo zirenga 600 namuvyo yagize n'umupapa. Umva ivyo byose tubasabe gatonya mu buhinga bw'ivyuma bavane ko kuri telefone basure kubahamagara bushasha kuko hariho amajambo aguma acikagurika tukaburamwo amakuru twari dukeneye ku byo turiko turababaza. Muhinga bw'ivyuma Aloise udufashe dukure ko Patiri Steve Mike wongera umusubire umuhamagare kugira ngo tumve ko telefone ishobora kugenda neza gusoma uko biko biragenda mu kurindira ko tumugarukana. Turafata Chrysostome ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Uhererega Chrysostome? Neza na neza ndakumva mukuru wa politiki Igitega havugwa make. n'amahoro n'impunda marende umutekano ni wose. Ibiciro n'ibyo mbona byabaye ndanse gusa. No kwihangana. Hanyuma rero akabazo kawe mu kanya turabagarukanira Patiri Steve Mike bagomba basubire kumuhamagara ko telefone twumva icikagurika. Akabazo kawe kuvya Papa Benedicto wa 16. Akabazo kanje ntigashingiye kuri ubu Papa Benedicto aheruka kwitaba Imana gusa canke Francis, ahubwo akabazo kanje gashingiye ku kibazo c'ubupapa nyene. Ikibazo canje gishingiye kuri Matayo ku njiri ya Matayo igabane ca 23 ku murongo w'9 n'uw'10. aho Eklezia Gatolika ivuga yuko umushumba wayo wa Eklezia ari nyene ubweranda. None rero nashaka kumenya ko kubera ko aho mvuze mu njiri haranditse ati kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data kuko so ari umwe ari wo mw'ijuru. Ku 10 kandi ntimukiyite umuranzi kuko umuranzi wanyu ari umwe ari Kristo. Nashaka rero kumenya nimba ibyo bavuga ko ari ukuri canke hari ico bihuye n'iri jambo ry'Imana. Murakoze. Ego urakoze Pati, twumvise ko mwagarutse muce mugira ko mwishuye akabazo ka Christophe mwakumvise. Ego Christophe nakuvuga yuko muranyumva neza uwo. Ego uturakumva. Ego nakuvuga yuko mu nkuru nziza n'ivyo yambata yuko yabone ca 23 handitse ko ata muntu numwe mwo kwita dawe ngaha kw'isi, ariko mumenye neza yuko iryo jambo ryariko ribwirwa abafarizayo bari bakeneye ko babashira imbere ibintu byo kwemera, kuko babashira imbere ibintu byo kubemerana ko, kuko mugiye mugasoma muri Bibiliya yose hari ahantu kenshi abantu bagaruka bitwa nk'abavyeyi bo kwemera. Mwibuke akarorero aho Paulo Mweranda yandikira ariko avuga Onesime agira ati uyu naramuvyaye mu kwemera, mugene musome amabaruwa yose ya Yohani Mweranda Saint Jean yandika ati bane banje nk'uko yoba yarabavyaye mu kwemera. Rero kwita umusaseredoti dawe si kumuha iteka no kumwibutsa ibanga ahamagariwe ryo kuyobora no kubyara abandi muri
mu kwemera mpora numva n'abapasiteri bamwe bamwe babita papa pasteur canke mama pasteur, ni muri iryo jambo nyene. Ico ni ica mbere. Ica kabiri, ego yavuze yuko hariho bahora yumva bita umupapa ngo nyin'ubweranda. Mu vy'ukuri iryo jambo nyin'ubweranda ni traduction itabereye cane, kuko ni titre bavuga ati sa sainteté, ariko uvuze nyin'ubweranda mu kirundi cane mu kinyarwanda womenga ubweranda bwose niwe abugaba. Oya, bisanzwe ivyo kanatsinda mu nkuka y'imisa bavuga ati mukama ni wowe neranda nyawe, niwe ubweranda bwose bukomokako. numva turabizi neza ni titre rero, kandi iyo titre ntifise umupapa gusa, irafise n'abepiskopi bakuru mu ba orthodoxe barabita ba sa sainteté, mu ba copte. Umva rero ntibibatera ikibazo tuvuga ko ari umweranda ngo kubera ngo baye umupapa. Oya, ni titre yo kumwerekana no kumwibutsa, ni titre ubona ashaka. Ico yaje vuba cane kuko umupapa afise amatitre menshi. Hariho nka titre rivuga riti ngo ni umusuku w'abasuku w'umukama, iyo ni imwe mu serviteur de Dieu. Hariho ya sa sainteté, hariho izindi nyinshi. Rero si ukuvuga ko si ubweranda bwiwe bariko barashira imbere. Oya, ahubwo no kumwibutsa yuko ahamagariwe ubweranda, kuko bose si beranda. Ego, twibaza ko nimubona Levi yari yatwandikiye kuri Facebook avuga ngo bashobora guhamagara mutubarizi igituma abapapa babita bene ubweranda bwose, aronse inyishu. Hama tuce twakira na Gedeon kundi murongo wa telefone. Gedeon, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Alo, ndabumva. Uherega Gedeon? Ndi Bujumbura, Burundi. Akabazo kawe kwa Patiri Steve Mike? Akabazo kanje nari mfise. Akabazo kajanye n'ico ca kabiri, igituma bavuga yuko papa ari nyene ubweranda. Bagaca bavuga ati n'umweranda ngo kanaka bariya baba barapfuye, ngo kanaka ngo umweranda kanaka, muga papa we wagihari bakamwita ko ari umweranda, kandi hariho abandi bitwa beranda baba baritavye Imana. Wumvise inyishu ya Patiri? Wumvise ico Patiri yabivuzeko? Numvise mugazi nanyuzwe neza, kubera iki ari wafise iyo titre wenyene, kandi hariho n'abandi bantu bakora ibyiza byinshi ngaha ku isi tumaze kubona, ntihagire abo bababwira ko ari nyene ubweranda atari papa. Egati nababwiyemeje kubivuga yuko siwe wenyine afite iyo titre ya nyene ubweranda. N'iryo jambo nyene mu kirundi ni traduction itabereye, kuko uwo mengo niwo si ubweranda bwose. Ico ni ica mbere. Ica kabiri, ekleziya siyo igira aberanda. Ni ukuvuga yuko yemeza umuntu ko ari mu rwego rw'aberanda, kuko yagendeye inkuru nziza, kandi hariho n'abandi benshi tutazi. Nico gituma hari umunsi mukuru w'aberanda bose. Iyo tuvuze burya kw'igenekerezo rya mbere ukwezi k'11, iyo tuvuze umunsi mukuru w'aberanda bose, ni umunsi mukuru w'aberanda tuzi n'abo tutazi. Hariho benshi tutazi rero, kumbure hari abo bari mu miryango yanyu, hariho kumbure abatazwi, hariho abantu Imana yo nyene izeho ubweranda gushika. Iyo rero ni titre ya umupapa bamwita, mugabo si ukuvuga ko abari mweranda, mu bitandukanye neza. Canonization, ico bita canonization, rwa rubanza rwo kuvuga uti uyu unye turemeze ko ari mu bitabo by'aberanda, si ukuvuga ko si ekleziya imugize mweranda, ni ubuzima yari asanzwe afise. Ivyo rero bikaba ni processus yindi ndende, kumbura twafatira uwundi mwanya uwundi munsi ngabasigura ukuntu bigenda. Mugabo ni benshi tutazi, ariko muri bake tuzi uyu unye turavuze ati rero n'akarorero ku bandi. Nico ijambo na canonization rivuga c'est un modèle mu bandi. Ari Mama Teresa w'i Calcutta, ari tuvuze tuti Yosefu mweranda, umubaji, ari ni bake, muri bake tuzi Imana yaduhaye kubona. Ko hari abantu benshi ngaha, ni na benshi gusumba tutazi. Muri bake Imana yaduhaye kubona ngaha ku isi, tukaba twaratohoje, hanyuma umuntu akagenzura ubuzima bwabo, ibyo banditse byabaranze, hanyuma hakaba igitangaro
byerekeye abantu babambaje ibitangaro bidasanzwe bidashobora no gusigurwa na siyanse cyangwa iby'ubuganga. Uyu rero turavuga tuti nabera akarora abandi, tuvuga ko ari we wenyine. Ariko tugaruke gato mu nkundire kuko twaje kuvuga ibyerekeye Papa Benedicto wa 16, tugaruke gato ku kintu nyamukuru cyatuzanye ahandi ho usanga two turata umurongo gatoya. Turafise Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika. Pati gituma twabaretse ngo babaze n'utubazo tw'umupapa ni kubera abihebeye Imana kenshi tutabaronka ngo bishura utubazo dutandukanye. Yego twari twugura imirongo no ku bindi bibazo vyerekeye abapapa mugabo twibanda cane kuri Papa Benedicto nko wabivuze. Turafise Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Uherereye hega Innocent? Mberereye mu Rwanda, ndi mu burengerazuba bw'igihugu, ndi mu karere ka Rusizi. Kwa kabazo kawe? Akabazo kanjye, Papa Benedicto ni iki yasize akoze gitandukanye n'abandi bamubanjirije? Ikindi ese kuki Papa yitaba Imana ntitubone berekana famiye yiwe kugira ngo wenda turusheho kubamenya nk'uko tuba dusanzwe tumuzi? Ikindi Papa kugira ngo atorwe ni bande bagiramo uruhare kugira ngo ajyeho? Abajije ibibazo bitatu bikomeye cyane. Mu mwishure? Ego, reka ntangure kwishura ku cerekeye umuryango w'umupapa. Musanzwe umupapa kenshi bamutora akuze, nagira ndabamenyeshe yuko nka Papa Benedicto wa 16 umuryango we wose usa n'uwaheze kuko bavukana ari abana batatu. Ratzinger niwe yari umuhererezi. Papa Benedicto yari afise uwabo mukuru yari umukobwa yitwa Maria, hanyuma rero hakaba na mukuru wiwe yitwa Jorg, nawe babaye abasaseredoti binjiye mu seminari igihe kimwe, bakigwa umunsi umwe igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1951. Haciye rero hafi imyaka ibiri mukuru wiwe yitavye Imana, hama hagaca imyaka 10 n'ingahe uwo bavukana yitavye Imana. Abavyeyi biwe bari barapfuye, hanyuma mwibuke yuko yari afite imyaka 95. ni ukuvuga nta muntu n'umwe w'iwabo asigaye, yaba abavyeyi biwe yaba bo bivukana. Nico gituma mutabona umuryango w'umupapa co kimwe na Yohani Paulo wa kabiri. Umuntu wenyine asigaranye abantu bakeyi b'iwabo ni Papa Francisco. Ejo bundi yagiye kuramutsa umukuzi niwe afise imyaka 90. ni ukuvuga yuko nawe tutaravye neza niwe wenyine asigaranye. Nawe arashobora kwitaba Imana, ntabyo tumwifurije. Kenshi batorwa rero baba abapapa bakuze, hanyuma rero bakamara imyaka ari abapapa ku buryo umuryango wabo n'ukuri utaba ubwihari. Kenshi rimwe na rimwe hari igihe baba bahari kandi murazi yuko ntibarongora, nta bana babyara, rero abo bivukana rimwe na rimwe usanga baba baritavye Imana. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi yabajije umuvukanyi ni bande bagira uruhara kugira mu itorwa ry'umupapa. N'abakardinali nibo baja mu mwiherero. Ubundi umupapa apfuye acaba iminsi 9 yo kugandara. Muri iyo minsi 9 rero abakardinali bo ku isi yose bakaca bakorana, ariko mwomenye ko abakardinali batarenze imyaka 80 nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutora umupapa. Batarenza? Batarenza imyaka 80. Hariho abayirenza baraza mu manama yo kugira baganire n'abandi biyumvire kumbure umupapa yobabereye atari izina ry'umuntu mugabo ibyoranga umupapa abereye mu gihe turimo. Ndaza kubigaruka ku kabazo ka mbere abajije. Rero abo badafise imyaka, abatarenze imyaka 80 baca baja mu mwiherero mu isengero bita Chapelle Sixtine, bakiyugarana rero bagatora. Bashobora gutora 1, 2, 3 kuko bateza gutora 2 ku vya 3 by'amajwi. Hanyuma rero bamwemeje umukardinali kenshi batora umwe mu barimwo, naho bafite uburenganzira
bwo gutora uwundi atoba ari ngaho, ariko kenshi bakunze gutora umwe mu bari ngaho. hanyuma rero bamutoye niho rero baca bamwemeza, bagaca bamwerekana ku isi yose, akavuga n'izina yatowe. hanyuma rero akazoba urundi rubanza rwo kumwemeza icese rero yuko atanguye kuba ubutumwa bwe bw'umupapa muri eklezia. ubwo rero n'abakardinali nibo babijejwe. ikibazo ca mbere abajeti rero, papa benedicto ni igiki camuranze abandi batakoze? ico mwomenye ni uko umupapa wese ajana n'igihe ciwe hamwe n'ibiranga ivyo gihe. ico gihe rero papa benedicto wa 16 hariho ibintu vyinshi vyabaye mu myaka hafi 8 yatwaye. kimwe muri vyo ni uko yanditse, niwe wa mbere yanditse ico bita encyclique, kete nyamukuru yandikiye abakristu bose ku vyerekeye urukundo rw'Imana, kete nziza cane. ayandika n'irindi ryerekeye ukwizigira, kete ryitwa Special V. Special V rero ni version muri Bibiliya yo kwa Pawulo ivuga ati twakijijwe mu kwizigira, nous avons été sauvés dans l'espérance. hanyuma rero hakaba yafashe ingingo nyinshi. n'umupapa wa mbere yafashe ingingo ruhasha bwo kugira agwanye ivyerekeye pedofili, ni ukuvuga abatoteza abana mu vyerekeye ubuzima d'ordre sexuel, kubera yuko niwo muntu wa mbere yahuye n'abari barahohotewe n'abasaserdoti. bavuga yuko mu myaka 8 yari patiri yahagaritse yari papa, abapatiri barenga 400 barirukanywe barashengezwa no mu vyerekeye sentare, kubera papa benedicto wa 16 niwe yavuze ati ubu rero ni tolerance zero, ntawe tuzokwihanganira, harageze yuko ivyo bintu bigira. hanyuma yari umupapa wa mbere w'umudagi mu myaka 1000. ico rero kirakomeye kuko nk'umudagi murazi yuko ibyaranze ubutegetsi bw'abanazi, ni umuntu rero yasubije hamwe cane n'abayahudi. abayahudi baranamukunda cane kuko baravuze yuko nka perezida wa Israel yaravuze mu itangazo ryo kuvuga yuko bahojeje eklezia katolika ati papa benedicto wa 16 yari umugenzi wa leta ya Israel. ni ibintu bitangaje kuko yari umudagi, kubera kumbure ahubwo kubera yari umudagi rero yaragiye kubonana cane n'abayahudi, yaragiye mu ikambi ryiciwemo abayahudi benshi mu vyerekeye vy'abanazi ahantu bita Auschwitz. umva rero ivyo ni ibintu vyamuranze kumbure bitaranga abandi, kuko umwe wese afite amadefi yiwe. murabona nk'ubu papa Francisco tuba mu isi ubu unye yabaye nk'umuryango umwe, hari abantu, hari ibyo berekeye aba migrant, ni ukuvuga abantu bava mu mihingo imwe baja ahandi. ivyo hari ingwano nyinshi zitandukanye. ivyo n'ibiranga kino gihe. umupapa wese rero Imana itanga umuntu ajanye n'igihe cacu. mu vy'ukuri turihenda cane mu kubatandukanya cane, kuko nivyo bafite umwe wese ukuntu ameze. urabona papa benedicto ari umuntu yivugira make, ati wa muntu aza gutamba n'ugwaruka, ariko yarakoranije urwaruka rurenga 3 millions muri ico bita journée mondiale de la jeunesse. ibintu batari bibaze yuko yogize, kuko vyari vya papa Yohani Paulo wa kabiri. ariko mukabona ubunye dufite umupapa aja kuramutsa abantu, aja aciye bugufi, uwo mengo ni patiri mukuru w'iparuwasi ahantu. ni kubera kumbure avuye muri Amerika y'Epfo, bafite iyindi mico. Yego. Patiri Steve Mike, murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo mushobore kudusigurira ivyaranze Benedicto wa 16 no kuba mwemeye kwishura ibindi bibazo bijanye na Eklezia Katolika birораnisha kuba papa. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kubahamagara kugira ngo mudufashe gusigura ibitandukanye bivugwa mu gisata murimwo, muze mutwitabe nk'uko mwabikoze. Yego cyane. Yego. Tukibutsa ko Patiri Steve Mike murangurira imirimo yanyu i Paris mu Faransa, muri ko muriga n'amashuri yo ku rwego rwo hejuru mu vy'inyigisho ndoramana. tubifurije kubandanya muranirwa mu vyo murimwo. turashimiye cyane gose rero mwebwe mwariko muratwumviriza nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika muri rya nino kwisi. kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe n'abategure nongera ndabashikiriza ikiganiro muri Sanga cuno musi. dushimire abatwumvirije n'abagize uruhara muri ico, yakoze Aloise Bigira
Bigirimana na Ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ahanje turaza kongera mu kanya kari imbere makuru azobagezweho mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko murayumvamwo muri irya nino kw'isi.